Reka tubahe ikaze kandi mu biganiro byacu ni Nezereza Plus tugarutse mu kiganiro c'inkino Nezereza Plus cyane Nezereza Sport Plus tugarutse ari Wilson Kwizera ndi kumwe na Job kandi dufise aba technicien bacu dufise Zehot dufise Beni Job ndakuramutse ndakuramukije cyane Wilson nizere kumeza neza ndashima Imana nawe ni sawa minsi yari hetse rero kanakera kwe bon reka twiganire inkino twari dukumburanye twari tuzikumbuye abakunzi bacu ntanyeka yuko bari bakeneye ko tubaganira ku nkino mu mupira w'amaguru ntibyari byoroshe umugwi nseruka y'igihugu uhagaze neza muri kino gihe muri kano kanya tuganira ariko kandi si mu mupira w'amaguru gusa foot classic ariko no muri foot disable ico bita beach soccer nabo nyene bamaze gufata urugendo baja mu gihugu ca Seychelles mu nkino zitandukanye umugwi nseruka y'igihugu ntitubimenyereye turafitiye inkino zitandukanye umupira w'abakobwa nabo muri kino gihe bagezweho kuko bariko baritegurira kuja muri Sekafa mu gihugu ca Kenya abakobwa badashika imyaka 18 aho muri rugby naho bariko baragerageza bagiye muri Ile Maurice kurondera ko boronka amahirwe yo kuzoja muri Jeux Olympiques dufite inkino nyinshi imigwi iri kwirasura kuri Burundi abahungu bashika bane babarizwa Kinshasa muri kino gihe muri tennis mu rukino rwa tennis Burundi bugezweho mu bijanye no guserukirwa mu vy'inkino imigwi nserukira igihugu ariko kandi tubafitiye byinshi cyane ku mugwi nserukira igihugu w'abagabo bita Equipe Nationale A murabizi ko turi mu rugendo rwo kurondera itike yo kuja muri CAN ubugira kabiri izobera muri Côte d'Ivoire nyuma yaho bagiriye muri Misiri bagasiba muri Cameroon abarundi barashaka kuja muri Côte d'Ivoire nayo muri basket ibintu naho nyene ntivyifashe nabi abarundi muri kino gihe umugwi seruka y'igihugu waraye werekanye yuko uhari kandi warupfuye umukeno ni bimwe mu byo tuza kuganira ko ariko Job reka duhere ku rukino rutamenyerewe cyane rukino rwa rugby muri kino gihe bamaze gufata urugendo umugwi nseruka y'igihugu ico bita rugby asset rugby ikinwa n'abakinyi indwi mu kibuga bamaze gufata urugendo berekeza mu gihugu ca Ile Maurice bagiye muco bita pre-qualification no kurondera itike ya mbere ibatwara ku ntambwe igira kabiri yo kurondera itike ya nyuma izobatwara muri Jeux Olympiques zizobera i Paris mu Faransa muri 2024 mu mwaka uza rugby hari ico twokwitega Job ibaze ko ni higanwa ritamenyerewe mu Burundi cyane nubwo twovuga ati rigiye guserukira ku ncuro nibaze ko ari incuro yabo ya mbere bagiye guserukira mu Burundi ifise no muzungu bwa mbere bari bamaze guseruka kenshi ariko kubijanye na Jeux Olympiques mbere twovuga yuko babaye nkabigereza ko kuko ni nkino zitaba bake zashakwa na benshi birumvikana bagiye guserukira igihugu kandi bikenerwa ko bategeza kwerekana ko bafise n'iryo shaka n'iyo hangiro kugira bazana intsinzi mu Burundi kuko namba twumenyereye intsinzi tugwa tuzibona tukeneye ko nabone batuzanira intsinzi afise niyo experience yo muzungu karabamenyereza n'umuzungu umaze kubona ko menga afise niyo experience muri rugby twiteye ko byiza bizoboneka cyane twiteye ko ashobora n'abakinyi bagenzi biwe bashobora kutuzanira ko ikintu ciza cyangwa ikiryohe i Burundi kuko twamaze kumenyera intsinzi mu guserukira igihugu reka tubipfurize ayo mahigwe masaba bagiye kurondera intsinzi muri Maurice ko tuzoronka ibintu byiza bivuye kuri bo kuko bagiye guserukira n'igihugu twashoboye gushika ku myimenyerezo yabo dushobora kuronka abategetsi batandukanye ariko cyane umukinyi userukira abakinyi kapitene Philippe Rukundo we urumva umukinyi ategeza kwigirira confiance yatubwiye ko atangorane bafise kandi biyumvamwe ko bishoboka ariko umumenyereza w'umuzungu yaje gusahiriza ni umukinyi wa kera wa rugby yakiniye no mu guserukira igihugu kana umenyereza mu Bufaransa witwa Thierry Janezek nawe nyene umwizera arawufise ntiyotangurira guca intege ariko n'amakenga yashikirije cyane kubura inkino za kivandimwe ibibazo by'uburyo nibijanye na gabari ibihagararo ubwo ndibaza yuko naho batozana itike yo kuja muri Jeux Olympiques ko baserutse experience bashaka kuyironka experience ko bazobagiye baze ku ncuro yabo ya mbere bagiye gukina Jeux Olympiques kiri naco novuga ati kujanye n'uburyo muri federation mu Burundi ibibazo by'amabihari ariko baritanga uko bashoboye abarongo ya ma federation bagashikana mu guserukira gihugu
mu ntambwe nziza baba bagiye guserukira igihugu. Kuri ubwo rero ni bitangi batitangiye itama bataravye ngo twarabuze uburyo canke ngo ibi nabiriya vyarabaye ko amagize na chance cyangwa amahirwe yo kuja guserukira igihugu nibagenda baserukire n'umwitango mwiza berekane ko bafite n'iryo shaka n'iryo hangiro yo gutsinda canke no kumva ko mengo baserukira igihugu mu gihe bikenewe cyangwa mu gihe babona ko n'intsinzi boshobora kuyizana mu gihugu. Nuko Job ndagushimire rugby tubipfurize amahigwe mugende mweri yo mugiye mwaramaze gufata urugendo ubwo tukabipfuriza gushika muri Île Maurice amahoro no kuvyifatamo neza mugaserukira neza Burundi guserukira neza Burundi so gutsinda gusa ariko no kwerekana neza ishusho y'igihugu cyabibarutse navyo nyene biba bifise intererano bitanga ku gihugu na cyane cyane mu vyinkino tuva kuri rugby turaja ku rundi rukino abandi dushimikira ko n'umugwi serukira igihugu ariko bararondera tike ya CAN Senior mu mpira w'amaguru ariko bararondera tike y'igikombe cya Afrika c'imigwi inserukira bihugu muravyibuka yuko 2019 umugwi inserukira igihugu w'u Burundi wari washoboye kugenda mu gihugu ca Misiri bashoboye gushira ku ruhande igihugu nka Gabon na Sudani yo mu manuko bakajana na Mali ariko muri kino gihe karakaryo ko gushira ku ruhande kimwe mu bihugu nka Cameroon canke Namibie mu gihe Kenya yo yishize ku ruhande kuva kare koko izi nkino zatanguye ivyo gukurakuranamwo Kenya bari mu bihano Kenya ku ruhande ni uhe mugwi ugiye kuja ku ruhande hagati y'u Burundi Cameroon canke Namibie biboneka yuko mengo yishize mu mutekano tugaruke ku rukino gwari ko rurahuza u Burundi na Namibie i Dar es Salaam Etienne Ndayiragije ugiye kubira umengo ni réussite kuri we réussite gutsinda 3-2 biratanga umwizero ku Burundi ko bishoboka tukabona muri Côte d'Ivoire dukeze na Etienne Ndayiragije umenyereza dukeze na staff yiwe bakoze ibikenewe kuko abarundi bari babiteze ko ivyo nyine twabonye ko batsinze nivyo bari biteze kuko abarundi tukeneye kimwe biraryoshe kumva ko dutsinze umugwi wa Namibie ko byari bikenewe ariko dufise urukino rukomeye dufise urukino duteza kwitanga usumba rwa Namibie namba bakinyi ba Jordi Yongora barabonekanye bakerekana performance nziza Jospin akitanga mu kibuga tukabona ko bakinyi bameze neza bakarebe ba Abed tukeneye gusumbiriza aho bayatweretse ko ba ku mugwi serukira wa Namibie basumbirizeho batweretse ko bashobora kuronga izo tsinze kuko ngiyo kino n'umukinyi n'umuserukira wa Cameroon tukaba turi hamwe amanota namwe dufise twese gutsinda cyangwa tukagabura ugasanga ayo mahigo adusekeye twebwe abarundi turarengaye tugiye muri AFCON kandi nkuko twabikoze mu 2019 ikintu gisabwa no kwitanga ku bakinyi gusumbirizaho wavyereke ku mugwane umuserukira wa Namibie Cameroon iri muhiri wabo bakeneye gutsinda vyanka vyakunda kudutsinda ariko muri football nta kintu kidakunda nta kidashoboka iyi sasifi nabonye ko na Cameroon itsindika cyangwa itsindwa kuko na Namibie yaragira bakura mu nkovu ikabatsindira mu muhiri wabo bakananganyiza no muhiri wabo tukaza tukayitsinda iwacu tukangabura no muhiri wabo muri Namibie ibi nivyerekana ko Etienne Ndayiragije yateguye umugwi agashiramwo nizo statistiques ziyo mu bakinyi filosofi y'ikubaka neza abo bakinyi avuga ati tugiye gukina urukino rwa nyuma ni nka final nka AFCON tugiye gukina ya nyuma tutaravye inyuma cyangwa turaba imbere tugiye kwitanga ku mukinyi wese kuvyo ashoboye kuvyo twese staff dushoboye kugira turonke intsinzi tugarukana imbere y'abarundi turyohegwe kugira ngo n'amakungu yongere kuvuga ko Burundi hari umupira w'amaguru ibi ni ibintu bikenerwa Etienne Ndayiragije kuri performance yerekanye ku mugwana bice cya kabiri agenda kosore kugira ngo amahigwe adusesekere tuyabone hangatungere turonka iyindi qualification yo kuja muri AFCON nkuko twabikoze mu 2019 nuko urakoze job ariko noneho hariko haravugwa ukurya umutima menyo ko mumenyereza Etienne Ndayiragije yaje kuboneka nk'umusirikare mu mikorere yiwe yagize choix tactique abakinyi yahisemo gutanguza mu kibuga nabo yahisemo gukura no mu rutonde rw'abakinyi bashobora gusubirira abandi nivyo byarazanye intsinzi choix tactique za Etienne zo kurinda no kurya umutima menyo
amenyo tuzitera intege abariza guma ko no muri Cameroon. Nibaze ko hariho byinshi byo kurindura birison uravye urukino yakinishije abakinyi turavye na liste yatanguje mu kibuga bamwe twabona ko mengana n'amahirwe tubone namba mugamiza gukora mu kibuga ukabona ate abakinyi atanguje system azanye mu kibuga ibi bintu menga Etienne yakoze menga nta mahirwe tuza kubona ko tuza gutsinda mugabo benshi bavuga bati arererwa yakoze yeregwa tsinde ni uko nyene sava abaguteze imisi turabona ku minota ya ine ya mbere igitsindo kirabonetse tubona minota 20 ya mbere ibitsindo bitatu wow twumva ko ya liste yakoze iyo bariyo ariko ko byatwe tubona ko urukino ku rwagiye rugenda twarabonetse ko habaye ihungabana mu bakinyi ihungabana muri system yatanguje yakinishije tubona ko menga ko yarerewe neza kuri systeme ziwararonka kuko namba ari kintu yabumvishije abakinyi bagiye gukina namba ari kintu yavuganye na staff cyangwa n'abakinyi ni kuronka intsinzi ubwa mbere kandi ibintu yakoze byari tubimushimira byiza cyane kuko namba ari kintu cyari gikenewe ko tubona ko intsinzi iboneka yari gutsinda ibitsino mu minota ya mbere tuhama tukajira vya bitsindo twatsinze kandi ivyo byabonetse ariko systeme yakinishije mu kibuga sinibaza ko gestion de la victoire bien du score wewe warayishimye canke nk'abandi twagiye twumva abakunzi benshi bati ko byari byashobotse habuze kwiyemera noneho ngo intsinzi bayigumye kugombogwa bibiri byose wamaze gutsinda bitatu mukanya turanagaruka ku kungene byakwegeye Burundi gusubira mu makenga menshi mu gihe iyo bagumana intsinzi basi ibitsindo birenga bibiri canke bishika bibiri basumbya Namibie byari kubara karusho kuri score yakoze ibitsindo kuba yaratsinze c'est bon ariko uravye ukuntu sinziza muri rusange sinziza tegeza guhindura akaraba aho vyononekariye kugira gestion imere neza tumenye kugumanya iyo tsinzi tumenye kubandanya dutwara neza mu kibuga kuko namba dutsinze ibyo bitatu dukeneye ko dutsinda ibyo bitatu gusumba ariko ugiye kugaruka kandi comeback gasanga ko baba nitwo turakina nabo bagarutse baradutsinze bibaye na ngombwa kumeta hariho sharurire biba bizwi yuko kugenda datsinze ari ngorane uravye mu gwiseruka yago tubaze gurana Namibie mu nkino zitatu canke zine tumaze kubona Peter Sharurire n'umukinya amaze kudutsinda inkino 2016 byumva rero kwintango yamaze kwerekana ko dutsinze bitatu ahubwo yategeza gushiramo iyo motivation abakinyi yo gutsinda bitatu gusumba ariko twaje kubona ko mu nyuma yabo bagize comeback abagwiseruka go Namibie abakinyi babo baradutsinda bino ko nimi baza kongera n'iminota 10 twari kugombwa no gutsinda tugatsindwa ariko c'est bon president zabaye nziza ko twari dukeneye iyo ntsinzi na habo nka staff yo kujera iyo tsinzi twahabwe kuri Cameroon ntitonge gusuzugurwa tubonye n'ukino gice cya kabiri ngire twakinye ariko Etienne ngira ngo twomushimira kuko nivyo mu rukino haza ibibonetse kuko naho bakoze byiza amahirwe na yaraharugwa Etienne twomushimira ko yarafise intumbero yo gutsinda byinshi kuko turavye no gusubiriza yagiragira ntiyitayeho cyane inyuma ahubwo yaguma yongera inguvu imbere ngo arabe ko yotsinda byinshi kuba bitarakunze tubituka umumenyereza canke tubituka abakinyi babuze maturité canke babuze uburambe mu mugwiseruka y'igihugu hariho ibitsindo byinshi bahushije twabona umengo iyo baba bafise uburambe ntitwari kubibona uriso umumenyereza umusaba itsinzi nibaze ko tuba tubibona mu migwi yose y'ibura canke umumenyereza n'intsinzi iyo atanze itsinzi rero ni kumukeza kimwe kiba gihari uko tubabivuga ngaha ni gukosora ivyo yabonye ko hari amakosa yabaye mu kibuga kugira ngo ku rukino rukurikira ya makosa nasubire kuboneka kuri ubwo tumukweze Etienne dukize na staff yiwe ko babikoze kuvyifuza barundi twari dukeneye twararonse intsinzi ahubwo ni kumva ko mbega iyo ntsinzi twaronse twarayimerita hari udukosa twahabaye ndayiragije Etienne niki agiye gukosora mbega abakinyi yakinishije harawe yabonye gwe rwabo rwari hasi harawe yabonye kugwe rwabo rwari hejuru mbe nibanda agiye kugumanya mu guseruka yagigo mbe nibanda agiye kongereza kugira ngo turonke qualification muri Cameroon ibi ni staff yiwe n'umumenyereza ndagije Etienne ashobora kumenya ko agiye gukora ku rukino rwa Cameroon rw'itarike zine mu kwezi kw'icenda ko n'urukino ruzotwereka ko abarundi dukeneye ibi twarabimusabye yabikoze ariko dukeneye kumusaba ikindi cyanyuma ko urukino rwa Cameroon adwintsinzi nta bintu tubone ko muri Afcon twageze muri Cote d'Ivoire
Ivyo yasabwa nk'umurundi yabikoze, ibyo abakinyi bagiye batuganirira ba Pacifique niyo ngabire bati turakeneye intsinzi Dar es Salaam, turabe uko muri Cameroon tworondera kunganya byashitswe ko, ariko urubanza cyane urugamba ntirugiye koroha, na cyane cyane ko icari gikenewe cyane inyuma yo kuronka intsinzi ko ari uko batwara Namibia mu kinogo kubijanye n'ibitsindo bazigamye, kuko tugiye kuraba nimba Burundi buvuga buti kunganya muri Cameroon biraduhagije, nivyo imigwi yose izobinganije amanota 5 ku yandi imigwi 3 muri ico gihe byo kuraba ngo hagati y'uyu n'uyu ninde yatsinze undi bizoba bivuyeho, ariko kandi haca hazi cyo kuraba ico ca kinyarukigwa mu gihe Burundi bunganije na Cameroon, yica kinyarukigwa kizoza cihuta no kuraba iki gihugu cinjije bingaye le bimarqué. Le bimarqué ku Burundi buracafise 4, Cameroon iracafise 3, Namibia ifise 6 iri imbere. No kuvuga igishobora kugora Burundi nuko bagiye gutana mu mitwe n'intambwe zibonye ko amaraso les Lions indomptables za Cameroon kubona Burundi butashize mu kinogo Namibia ngo bajane basi icitwa mwenze, kubera kijya kitsindo ca kabiri cyagombowe byatumye Namibia igaruka kuri 0 but canke 0 goal average. Ibyo ntubona ko bigiye gukwegera Burundi mu gihe iyo baguma kuri 3-1, Cameroon nayo yokinye n'abarundi atangorane bavuga bati n'urukino naho gobugwa kivandimwe tunganye, Namibia niyicigwamwo Cameroon kuko niyo iri under pressure, niyo ifisi de nubu ikeneye gutsinda Burundi kandi zo biri muhira, ntimva ko bigiye gukwegera Burundi buzokinana n'intambwe yibonye ko amaraso. Rero kibazo isoko uravye tumaze gutsinda ibitsindo 3 bakaza bitashira bagashiramo igitsindo kimwe, umwese twaravuga ati ni buri bigumuko, ariko tuje kubona mu minota 85 igitsindo kirinjiye cya kabiri. Je narahantu nicaye n'abagenzi bandi babwiye ati tugiye kugira ikibazo. Benshi babonye abanyanamibia bahimbaza kiye gitsindo bakibaza ngo nabasazi, ariko bari bazi giharuro bariko babona ko menga bararyoye cyane, ngo baronse intsinzi. Mugaje cyo nabona ko twinjiye mu bibazo, umva ko bo bamaze kuronka kiya gitsindo cya kabiri cabahaye avantage yo kuvuga ati twebwe vyanka vyakundishwa gusanga Cameroon idukoreye akazi tukaca tugirana tukaca tubandanya, kandi biraboneka ko Cameroon kazobiri muhira mwedo prise bashura kututsinda hama Namibia na Cameroon zikarengana, ariko tutitayeho n'ivyo bintu tusenge amana yacu twemera imwe twama dusenga duhimbaza imisi yose umupira nta kidashoboka, tutitaye ko ivyo bitsindo banabitsinze dushobora kugenda ko nibaza ko ikintu namana reject nawe baragizamo ko makosa ni kumva ko batotsindwa ibitsindo byinshi, nibaza ko yo bashizemo mu mutima n'ababakinyi ko twe durondera intsinzi gusa, ariko niyumvire ku bitsindo. Ariko mu barongozi bari babashitse ko imbere yo kurukino ruba hari ukuntu bari babatumye barabibutsa bati burya ico mukeneye ejo nuko Namibia irara mu ideni ry'ibitsino, uko biri kose byaramaze kuba dutegeza kutigira intashima tugashima intsinzi yabonetse, hanyuma tukabipfuriza kubyifatamo neza. Ubaho bigeze niho tuganirira amahigwe y'u Burundi, nta kindi busabwa atari ukunganya, gutsinda canke kunganya, batsindana 10 batsindana 20 batsindana ubusa ku bundi, gutsinda ku Burundi canke ukunganya Burundi buraja muri CAN aho hacagwa igihugu kimwe, no kuvuga Burundi gutsindwa ni muhira, gutsindwa gusa ku Burundi ni muhira kuko n'urukino rwa nyuma ruzoba mu kwezi kw'icenda, aho haza kuba Burundi ni mu gihe bwabunganije canke butsinze, ubwo Cameroon butsinze Burundi Cameroon iratashe d'office, ariko mu gihe bunganya Namibia nayo ishobora gutaha, mugabo Cameroon izobisabwa kunganya batsindanye 4 ku bindi canke birenga. Umva bizoro urukino ntigoroshe cyane, n'urukino rusaba kwitanga, n'urukino rusabwa kumva ko ugiye gukorera umutima wawe wose igihugu, ugiye gukora ko iki kintu ngiye gukora cyangwa ikintu umupira ngiye gukina cyangwa urukino ngiye gukina, n'urukino rusaba ko nitanga ntaravye comeback yanje, ntaravye ibyo ndiko ndakora, ntaravye ndiko ndagirane, kuko ndiko ndaserukira igihugu, nserukira abantu miliyoni zirenga 12, ndi imbere yabo bariko barandaba,
ngiye gukina n'igihugu gikomeye. Cameroon ifise abakinyi bakomeye cyane nitwo navuga n'amazina yabo bakinyi buraya gose. Ibi rero vyerekana ko imbere ya Namibie yarabananiye muhiri wabo no muri Afrika. Ibi rero ko vyerekana ko umupira wo muri Afrika biradeshaye no mupira umwe. Kuri ubwo bisaba gutegura gusa. Etienne ni ategura neza abakinyi. Bategure ntibabitane Etienne kandi. Abirumvikana. Aha rero urukino rusaba kwese ko dushigikiranira nk'abarundi. Yaba abatari muri sport, yaba bari muri sport, twese tumve ko dushikiye mu guserukira gihugu ugiye gukina urukino rwa nyuma nka finale. Kuri ubwo rero dushobora kuronka intsinzi. Nta waruzize ko dushobora gutsinda Gabo muhira ariko Aubameyang bakomeye turagabura muhiri muhira turagabura igitsindo kimwe kukindi. Ibi biduheza amahirwe yo kuja gukina kane mu 2019 nta kidakunda mu mupira wa Nyafrika. Uko Burundi bwasibije Gabon 2019 burashaka gusivya Cameroon 2023 2024 isaba gutegurwa nkuko twayivuze. Etienne ategura umugwi tora abakinyi bari ku rwego rwiza n'ababandi batavuga ati batatumwe ko abonye ko bafite performance nziza bari ku rwego rwiza kuko yabibishikiza avuga ati yaramwo nabonye ko mega ashaka gukunda mu guseruka gihugu. Bisaba ko umugwi wiwe awutegura neza hama abo bakinyi nabo hagenda bafise niyo ntumbero kumva ko bagiye gukina bitangira igihugu bakazana iyo ntsinzi mu Burundi tukabura twese twishimye uko namba ari umunezero turindiriye ni mu kwicenda kubona ko umurundi wese yishimye. Uvuze abakinyi babandi yatwaye n'abatatwaye tumugaruka ko nyene arabandanya abyifatamo nk'umusirikare Etienne aganira urana ko abo yari yasize hari habo babiri yongeyemwo mubo yari yasize ariko hagasigara babiri ariko aganira n'abatanzania urazi ko haba harimo abakunzi ba Simba Sport Club byumvikana ko batari kunezerwa no kubona umukinyi wabo atari mu mugwi seruka y'igihugu Burundi uri kukinira kuri ca kibuga nyene bamamona ko hari kuntu yabaye nk'uba kalma canye babwira ati ni mutekane yakinyi match nyinshi muri Simba ati nibaza yuko nta wamukuye mu mugwi seruka y'igihugu ubukurikira zoba hari ibi ntitwo byita bya bindi abarimu bakoresha bati we ko watorotse banza ugende bandanye uri muhira. Narabikunze ukuntu yishuye narabikunze cyane kubera ko yashiremo philosophique kuyumva ko nambara abamenyesha makuru muri Tanzania nibo ba mbere bazi kubaza ukuntu yabishuye rero yabishuye neza cyane bimwe bitandukanye no ko twego twomubaza canke twomubimubaza ariko bivanye nuko yari hanze n'abakunzi bibasi bavuga ati yitwaye neza ni mukinya ranze saison umukinya yakinye neza ibi vyerekana ko yarishuye kujya yishuye ibintu nk'umuntu azi football abazi wa Tanzania yarababayemwo nibaze ko ari ikintu yerekanye ko football yo ayizi azi nuko nashobora kwishura abanyemesha makuru kuri ubwo rero kubona nashikirije bijya avuga ati yarabakinyi batatumwe ko bivana ukuntu yabonye bo ko dakinewe mu gusekera gihugu ariko twizere ko batatumwe ko hari izi impamvu zabaye tushaka kubabona mu gusekera cyangwa tubabone muga tukabona ko bakinyatumye ko bari ku rwagwego dushobora kubona mu gusekera gihugu utanze ibikenewe utanze rezita nziza miliyoni 12 zikishima tukasanga umunezero wasubiye kuboneka mu gihugu. Sacré Etienne ndayiragije umumenyereza wo mugwiserukira gihugu na dusozera ikiganiro cacu twari kuganira kuri inkuru nziza cup inkino za mbere zare zibaye habaye ukunganya ariko mu ndwi iza cyaye mu biganiro byacu bikurikira dusaba abanywanyi bacu kugira subscribe s'abonner mu sharing cyane mu partager hanyuma na comment turazikeneye hanyuma mu biganiro byacu bikurikira tuzoba turi kumwe namwe kugira ngo tubahe ayatandukanye iyo migwi twavuze serukira bihugu iri kwibyifatamo gute iyitarakina hanyuma muri ivyo bindi bikombe no muri izo zindi nkino biriko bigenda gute. Ni Nezereza Sport Plus Wilson Kwizera nari kumwe na Job. Mwakoze cyane abatekinisiye bacu Zehot na Beni. Bye bye.